Je ndi umuntu wo mu Burundi, niho ndi mu gihugu c'Uburundi, mu ntara ya Bubanza. Hariho umukobwa yari yagiye muri Arabia Saudite, umukobwa yitwa Sandrine, akaba yakorera ku Mwarabu, kumva yari yarungitswe na ofisi yitwa OTA. Mugabo kugera isana aka kanya haheze iminsi 8 yaburiwe irengero. Ego, haheze iminsi 8 yaburiwe irengero kubera ko umukoresha wiwe bari babanye nabi, ariko ubunya aho bigeze tubona ko umengo biba yaranyuruje. Turiko turamutora haba ku telefone yahora akoresha, twasanze igikoresha ababosi biwe, haba ku ntoze ya tugize tubaze ati nimuduhe inomero yaho mwamushize canke tuvugane, atubwira ngo ari mu kigo c'abimukira. Rero urumva ivyo vyose vyaraduteye amakenga, tubona ko n'umuntu wacu atoba agihari, turiko turamutora kabisa. Ya ndakuramukije mugenzi, amakuru yawe? Nameza mutama wanje. Hano we wambwiye uko ushaka ko tuganira, ariko turondere umuntu wanyu mwabuze, banza mutwibwire hanyuma dushe tuduga kwijambo. Je nitwa Niyibitegetse Gerard, abamba mu ntara ya Bubanza mu gihugu c'Uburundi. Ego, hanyuma hariho umuntu twe twatumitse yakorera muri Saudiya Arabia. Yari yarungitswe n'ishyirahamwe ryitwa OTA, ariyo ofisi. Mugabo ugeze ubu iyo twituye iyo shyirahamwe ngo tubaze batwarize umuntu wacu aho bamurungitse, niba twaraduha amakuru nabona. Ego, uwo mwazimije yitwa nde amazina yose? Ukimana Sandrine. Avuka he? Avuka i Bubanza nyene kuri centre. Bubanza centre. Ego. Yasafiriye ryari? Kuvuga uyu mwaka n'amezi 6. Avuye mu Burundi aja muri Saudiya. Ego. Yasafirishijwe n'ikigo citwa gute? Citwa OTA, gikorera mu ntuze ya Mutarama ihahe. Okay. Amaze kugera muri Saudiya yaciye atangira akazi, yababwiye ko vyari bimeze gute? Yaratangiye akazi, hama azaratubwira ko hariho ubunenga abona ku babosi biwe uko bamufata nabi. Ariko mu nyuma tuza turahoyahoya nyene tuzi ngo bizohinduka. Mu nyuma rero niba tubarira ko vyabaye nabi gose nk'iyo yinda iheze, birangira tunamubuze. Tuntu tumeze nabi yababwira twaruduki. Tumeze nabi. Yavuga ko mabuja wiwe akunda kumufata nabi, akamutuka, akanka ko yotungana telefone. Uburyo mbere no kumukubita, wigeze no kumukubita amakofe umunsi umwe. Ego. Yari yubatse canke yari akiri inkumi? Mu bisanzwe yarubatse hama atarabana n'umugabo kubera batari baciye mu mategeko. Ego. Ubu no kuvuga yuko yari mu muryango wanyu, we mufaniki? Ndi musaza we. Ego, afite abana 2. Okay. Mwamaze kumubura, mwakoze iki mu kumurondera none? Twakoze kaje dutelefona muri ofisi ya Murungitse. Tumaze gutelefona muri ofisi ya Murungitse, ntacyo badufashije, baguma tubwira ngo murindira twabahinyisha umugabo ikarangira batanaduhaye. Wavuze ko ofisi ya Murungitse yitwa gute? Yitwa OTA. Ego. Ofisi ya Murungitse yitwa OTA. Yari irongowe n'uwitwa Roza. Hamwe n'ubundi bakorana nyene yitwa Jehova. Ego. Okay. None nta handi hantu mwamenye mwokwitura, kuko iyo ico kigo camurungitse kitabafashije
hariho abandi bantu baca babafasha. twe nawe twamenye twokwitura. Mm. Ego. Ndabigirire hamwe n'abadukurikiye muri kino kiganiro kuko ndazi ko ari benshi. Iyo ubonye ikigo Eh, carungitse umuntu wawe kitagufashije, urashobora kuja kwitura mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu, canke ukandikira ego. ugahamagara kuri ambasade y'Uburundi muri Arabia Saudite. Ego. Aho hose bashobora kugufasha kuri kino kibazo uba ufise. Ego. Mwe rero kubera ko mutabikoze, Eh, mwe rumva ntimwabikoze, icyo nababwira ngira nawe icyo nabasaba ni kimwe, murafise nimero uriya mu boss wiwe. ego nari nayibarungikiye ejo kuri WhatsApp. Ndabikubajije ndabibona nubwo wayindungikiye, ndabikubajije ndabibona. Ego. Eh, nanje ndashaka kwandika kumusaba nkamuhamagara nkumva ko yemera, hari abavyemera n'abavyanka, hanyuma dufashanye Ego. kumurondera. None mwebwe ubu mwipfuza iki? Beti, Hmm? Sindiko ndakumva. umuntu wa kirega mpote Rezo zacitse uvuze ngo mwipfuza iki? ifuza ko umuntu wacu yoboneka, Mm. hanyuma bose bakanamutunganiriza kumuhemba akamwana ahera ari yamubikiye muri quartier yiwe kubera yahora yakirayo amaka yarungika mu nyuma ku yindi note ku yindi nomero aruka yakuye. Subiramwo. Ati twifuza ko umuntu wacu yoboneka, Mm. hanyuma umukozi we akanamutunganiriza akamuhemba akanamuha n'amahera yaramubikiye muri telefone yiwe muri quartier yiwe. Si telefone yamubikiramo, ayabika muri carte ATM ya banki Visa. Uko vyoshoboka ko twe navyo tuzi neza. Birumvikana abantu bari muri kontra bafise ikonti nyene babika amafaranga, rero urumva ya umukoresha we wari wazibanga ry'iyo karata n'amafaranga aba ari ayiwe, arashobora kuyamuha mugabo atayamurungikiye ntashobora kuyarungika we ubwiwe. Okay, noneho rero ndashaka ko mwoduha z'iyo nimero, reka twandikire uwo mukoresha wiwe, hanyuma turabisha twishura, kandi nshobora kubikorera hanyene tukaganiye, Ego. hanyuma mbanze ndabe kwanza icyo yishura. Eh, eh, mm, amazina yiwe bavuze ko yitwa nde? Uwiringiyimana Sandrine. Uwiringiyimana Sandrine. Haheze iminsi ingahe? Kwiriye iminsi 9 atabonekana. Mm. Twarabagije ku nimero twaratumwandikirako umugozi wacu avuga ngo yamujanye ku kigo ngo tujeje gutahana ngo abimukira. Kore byaciye bitira amakenga kubera ko nimba yaramukuye ku kazi kumusiga profit yamurundi hanyuma akamusiga mu Burundi. Mwitse nimero yanditse sasa ni kuvuga ko ari inde? Kuvuga ati twayanditse kuko kubera Sandrine nyene nayo ubundi iyo niyo y'umukozi wiwe niyo akoresha. Okay, sawa. Nyumboso wa Sandrine. Ego. Okay. Noneho murindire namwandikiye kandi arasomye mugabo ntaranyishura. Ibyo nyishura turabivuganira in inbox, ikiganiro tukigarukize ngaha. Murakoze. Ndabashimiye, mu kanya turakomeza kuvugana, hanyuma turagerageza rushe n'ahandi hose turamenya ukuri.
Ego murakoze. kandi wenda bikwijeje. Murakoze cyane. Okay. Uh, reka nce nshimira n'abandi badukurikiye mu kiganiro. Ibintu by'uko umuntu agenda akaburirwa irengero kandi yarungitswe n'ikigo cemewe n'amategeko, ni ibintu nabyo bihonyanga amategeko. Niyo mpamvu nifuza ko bino bintu byihagararira ngaha mu by'ukuri, kuko abantu bariko barabura ababo, kurungika umuntu muri Arabiya hanyuma bikagenda nk'uko biba bibabaje gose. Muri make uvuga ati ntiyigeze atunga telefone kuva agerayo, rero yavugira ku ya Inabuja. Bayimusemereye yaracabye banayigura mu mushahara wiwe baranga. Okay, murakoze. Reka rero turasubira mu kanya tubandanye turaba ko aribyo twabafasha. Sawa, murakoze cyane. Okay, inshuti zanje murakoze rero. Reka kino kiganiro singomba kuba kirekire kubera murumva ko ari operation nini, kurondera umubosi wa Sandrine no kugerageza guca ahandi hose kugira ngo turebe ko bodufasha. Nibyo bintu bikenewe cyane. Murakoze. Nitwagira icyo tubona turaza kubabwira ko twamubonye.